niteka ntangere gusubira kubana namwe bakunzi ba Radio Haguruka bande ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kaze mukurikire amakuru yo kuno munsi wa mbere igenekerezo rya 14 ndamukiza umwaka wa 2025 mu buhinga bw'ivyuma hariyo Giselman Irakiza kuri mikro muri kumwe na jewe Arine Munezero mere ku ngingo nkuru ashimikiyeko Mwishirahamwe akate Burundi rigwanya isinzikazwa ry'ubuzima bwa kiremwa muntu babona ko ibiganiro bitunganya inzira ibereye yo gushikana igihugu ku matora meza ari byo bikwiye gushigwa imbere kugira umwuka mubi wa politike urangwa mu gihugu uveho baca babitugira ku muriri mu ntango zano makuru Mwijoro ryakeye abakozi b'iperereza rya Tanzania bafatikanije n'igipolisi baranyuruje impunzi y'umurundi mwikambi ya Nduta akabagize uw'icumi yanyurujwe kuva mu ntango za kuno kwezi kwandamukiza abarundi bari mwiyo kambi ya Nduta bakaba basaba ko agatotezo bariko bakoregwa ko hagarara ko abateguriye n'ikiganiro ineza y'Imana kigashimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo Hanuzi Nahumu ikigabane ca gatatu mukanya ni nkuri imwe kwayo ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mwari murejeje kuvyumva mu ngingo nkuru y'igihugu kiri mu mwuka wa politike mubi aho abiyamamaza batigenga abatavuga rumwe n'ubutegetsi batotezwa canke aho ubukene n'ibibazo vyo kwiyunguruza vyinshi vyatindaro mu gihugu amatora ntashobora kuba meza umushingwamanza Ahmel Niyongere yarongoye ishirahamwe Rukristu igwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi abishikirije inyuma yaho urunani Burundi bwa bose rumenyesheje ko amatora yimirije adashoboka kuko abashaka kwitoza batariko bashikira abanyagihugu ngo bababwire imigabo n'imigambi babafitiye hamwe niyo bafitiye igihugu biturutse ku bukene bw'igitoro nk'uko binavugwa n'urunani Burundi bwa bose muri akate Burundi babona ko ibiganiro bitunganya inzira ibereye yo gushikana igihugu ku matora meza yubahiriza uburenganzira bwa muntu bikwiye gushigwa imbere inkuru na Ninete Nancy Mutoni kugira amatora abe meza bisaba ibintu byinshi harimo umutekano mu gihugu kwishira no kwizana umwidegemvyo mu kwiyamamaza kw'abari mu migambi itandukanye hamwe no gushobora gushikira abanyagihugu atankomanzi Ahmel Niyongere arongoye ishirahamwe Rukristo akate Burundi riharanira agateka ka kiremwa muntu akabari n'umubashingwamanza bituye amasentare mpuzamakungu harimo sentare mpanavyaha CPI kumabi ari mu bwicanyi bikorerwa Barundi kuva mu 2015 tumutega abiri bwanje kugira amatora abe meza bisaba ibintu byinshi bisaba umutekano mu gihugu ukwishira no kwizana umwidegemvyo wo kwiyamamaza kw'abari mu migambi itandukanye hamwe no gushobora gushikira abanyagihugu atankomanzi aho mba ni kumvuga bariko bariyamamaza iyo igihugu kiri mu mwuka wa politike mubi aho abiyamamaza batigenga aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi batotezwa canke aho ubukene n'ibibazo vyo kwiyunguruza vyinshi vyatsindaro mu gihugu amatora ntashobora kuba meza iyo bamwe bavuga ko amatora adashoboka kubera ibihe vya politiki abarundi baba barimwo muri akate Burundi babona ko arakamo kerekana ko hari ivyipfuzo bikomeye byuko baho gukosora utunenge mu bijanye no gutunganya amatora naho hari ababifata nk'intambamyi n'iterabwoba ryo guhagarika amatora adateguwe neza ashobora gutuma igihugu gisubira inyuma mu gihe yateguwe neza ashobora kuba intambwe ikomeye ijana ku mahoro arama ishirahamwe akate Burundi rikaba rishigikiye ibiganiro bihuza abarundi bose kugira hatunganywe inzira ibereye yo gushikana igihugu ku matora azira utunenge yubahiriza iteka n'agateka k'umuntu wese maze mu gihugu cose igihe cy'amatora kiba igihe gikomeye cyane kubijanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu umutekano harimo cyane cyane n'uburenganzira bwo gutora no gutogwa. Nico gituma tubona ko hakwiye gushigwa imbere ibiganiro bihuza abarundi bose
kugira hatunganywe inzira ibereye yo gushikana igihugu ku matora azira utunenge, amatora yubahiriza iteka n'agateka k'umuntu wese. Mu gihugu cose igihe c'amatora kiba igihe gikomeye cane ku bijanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu, umutekano harimwo cane cane n'uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Iyo bamwe bavuga ko amatora adashoboka kubera ibihe vya politike tuba turimwo, tubona ko arakamo kerekana ko hari ivyifuzo bikomeye vyuko hobaho ugukosora utunenge ku bijanye n'utunganywa ryayo. Ntivyobera gusa intambamyi n'iterabwoba ryo guhagarika amatora, ariko ni ikimenyetso c'uko abarundi benshi boba batabona ko amatora azoba mu muco ukwiye. Amatora adateguwe neza ashobora gutuma igihugu gisubira inyuma, agakomeza ivyo guterabwoba n'ivyo guhungabanya agateka kazina muntu. Ariko amatora yateguwe neza ashobora kuba intambwe ikomeye ijana ku mahoro arama. Urakoze Ninete Nonsi Mutoni kuri iyo nkuru wadutunganirije. Muri bino bihe by'amatora bitoroshe, akate Burundi isaba abanyagihugu ibitari bike, harimwo kuguma barondera ukuri bakamenya ibiriko biraba mu gihugu biciye mu binyamakuru vyigenga hamwe n'ivyegeranyo bitandukanye by'amashirahamwe yigenga. Barasabwa no kudacika intege mu gukomeza kugwanira uburenganzira bwabo mu buryo bw'amahoro no kwihangana, kutareka ngo inyungu z'abantu bamwe zisenyure amahoro y'igihugu cose, ariko bame bashira imbere ibiganiro, ukumvikana n'umutekano. Ico dusaba abanyagihugu muri ibihe vy'amatora bitoroshe, dusaba abanyagihugu ibikurikira: kuguma batekanye no kwirinda ibikorwa vyose vyoshobora gutuma haba umutekano muke canke ingwano mu gihugu. Ica kabiri, kudacika intege, mugabo kandi bagakomeza kwigwanira, bagwanira uburenganzira bwabo mu buryo bw'amahoro no mu kwihangana. Gatatu, kwama barondera ukuri, bakamenya neza ibiriko biraba mu gihugu biciye mu binyamakuru vyigenga hamwe n'amaraporo atandukanye y'amashirahamwe yigenga. Bwa kane, bakibuka ko kubahiriza amategeko ari ibintu vya nkenerwa cane kugira ntibaze barahura no guhagarikwa bidakurikije amategeko canke abariko barabigenza ko kenshi baba bari mu migambwe itavuga rumwe na leta. Bwa gatanu, kwirinda ibihuha n'amakuru atagira ishingiro, bakama bihweza neza imbere yo kwemera canke gutanga amakuru. Bwa gatandatu, gushigikira inzira y'amahoro n'ibiganiro, bame biteguriye gutanga intererano yabo mu kubaka igihugu c'amahoro n'iterambere. Turasaba abarundi bose kutareka ngo inyungu z'abantu bamwe zisenyura amahoro y'igihugu cose, ariko ko bokwama bashira imbere ibiganiro, ukumvikana n'umutekano. Yari Armel Niyongere arongoye ishirahamwe Rukristu Akate Burundi riharanira agateka ka kiremwa muntu, akaba ari no mu bashingwa manza bituye amasentare mpuzamakungu harimwo sentare mpanavyaha CPI ku mabi arimwo ubwicanyi bikoregwa abarundi kuva mu mwaka 2015. Umwigisha muri za kaminuza akaba n'umwe mu ndongozi z'umugambwe Iprona zitavuga rumwe na CNDD-FDD, Charles Nditije abandanya gushikiriza ibintu byaziritswe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bituma amatora yimirije atazogenda neza. Ikindi novuga nuko abitoza kwa twe kabo ico bitaba indepanda basa nabo nyene nuko nk'abafuswe, kuko iyo umuntu yitoje gatwe kiwe yarigeze kuba indongozi mu mugambwe, ashobora kuba amaze imyaka 2 yarakuwe muri uwo mugambwe canke yarivanye wenyene muri uwo mugambwe. Ahari murumva yuko aha cane bagombye kuzibira gwasa, baramwatse umugambwe bati none hamwe yoramuka yitoje kwa twe kiwe yo basubira gutsinda amatora nk'umwaka wa 2020, ivyo ngingo 128. Murumva yuko byose byugaye itegeko bashiraho baravye uwo ryereke, kandi mu musanzwe amategeko araba wose muri rusange. Bavuga mu gifaransa bati
la loi par essence générale. Ikindi gitangaje kibaho cerekana ko bagombye kuboha byose n'amafaranga atangwa n'ugomba kwitoza ico bita caution mu gifaransa. Ayo mafaranga yabaye umurengera cane uravya yahora ariho. Abajenama b'imitumba batanga 200,000 185, abashinga amateka n'abacunguza amateka miliyoni 2, iyo ni 136 n' 135, bitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu miliyoni 100. Murumva yuko imigambwe idafise aho yikora, idafise aho yiba, idafise abinyuruza mu matungo ya leta ishobora kuronka amafaranga hayo uhereye ku bajenama b'imitumba gushika ku mukuru w'igihugu, kandi utashikanye ibice byemewe ayo mafaranga ntibasubize. Nico gituma benshi nibaza yuko batarungitse abitoza kubera izo nzitizi zigizwe zashizweho na CNDD-FDD kugira ngo ije matora yidegemvya yonyene igira igishaka nkuko yabishyize mu migabo n'imigambi yayo. Ikindi nuko umugwiseni uje gutunganya no gucungera amatora n'amashami yawo yo mu ntara no mu makomine mu kujaho ntibagiye inama y'indi migambo ashizeho ku nguvu n'umugambi CNDD-FDD. Abawugeze nka bose baturuka mu mugambwe cyangwa bacuditse n'umugambwe CNDD-FDD. Umukuru wawo Ntahugwamiye Prosper yari umuvugizi wa leta, nibaza yuko azokora amarorerwa gusumba Dr Kadise wo mu mwaka wa 2020. Rero murumva yuko imyidogo yabaye myinshi, harimo mbere n'imigambo yegamiye CNDD-FDD kuri byose ingena uwo mugwi wagiyeho n'abawugize ntibahanujwe ngo babaze abantu boba bari hejuru y'imigambwe bazokurikirana amatora ataho bahengamiye, ntibemere ubusuma bw'amaburanga ayo matora. Murumva ibyo ni bikuru mvuze, bitagenda neza ni byinshi cyane. Naho abanyagihugu boreka kuja gutora, umugwiseni ntuzoreka gushira mu masandugu amajwi wishakiye. Bibaye ibikunda ku bwa Charles Nditije, imigambwe itavuga rumwe na leta yari kurarikira abanywanyi babo kutitaba amatora, ataruko bakarondera inguvu abanyagihugu bakaguma aho batoreye amajwi aharugwe babona ubusuma bubandanije bagahaguruka bakavyanka. Abatwara imigambwe benshi batarinda bakiyumvira gusa ko baronse akabanza k'ubushinga amateka bakaba bararya ibindi bitabaraba. Iyi kaba ingorane. CNDD-FDD rero ngo iramaze kubona ko abarundi benshi batinya, ari naho iguma ikoresha iterabwoba. Muti none inyifato ibereye yobiyihe? Biragoye kuvuga inyifato ibereye kandi hasigaye ukwezi kutadashika n'ukwezi kuri amatora ya mbere abe benshi baramaze gufata iyo nzira naho idahita bariyandikisha baremera kugira bacungure agatwe. Ku byanje rero yaba byakunda imigambwe itavuga rumwe na leta yari kurarikira abanywanyi bayo kuditabaye amatora, mugabo urumva batinya kwicwa gufunga bacungura agatwe. Mugabo byongekana aho batogenda seni izoca ishiramwe amajwi mu hajya amazu y'amatora, amasanduku y'amatora yishakiye itanga ibitiri yishakiye nko byagiye mu mwaka wa 2020 cyo bita bourrage des urnes mu gifaransa. Bari bakwiye rero kurya umutima amenyo bagasaba yuko amajwi yoharurirwa ku biro by'amatora kugira barabe yuko koko abatoye aribo amajwi yabo agiye ko batoye. Nibaza kandi barinze bagatimba nta mbonera kure cyangwa abapolisi bokwira ku biro by'amatora mu gihugu cyose. Rero bisaba ko haba inguvu abatwara imigambwe abari imbere yabo barinda. Mugabo urumva benshi usanga bagira ati reka ngena mu kabanza k'umushinga amateka nzorya mbe ndaramutse ibisigaye ntibindaba niho hari ingorane. Bari bakwiye kandi guhaguruka bagaca bavyanga babonye ubwo busuma bubandanije. Guhitamo rero kuvyanka guhaguruka rinda canke bakituna bwatondera aho niho hari ingorane kuko benshi baratinya kandi CNDD-FDD yarabibonye ico gituma iguma ikoresha iterabwoba. Kino n'umuturama
n'uyuhe nta mvura idahita nibaza yuko abarundi batakwiye kwihebura nuko twese abarundi twonengera bitandukanye by'ubutu by'ubututsi abakenyezi abagabo imigambwe amashirahamwe yigenga ntabwo ngo Jesse rabi bya politike abakiri bato abakuze abahunze igihugu abari mu gihugu twese twoje hamwe twagira unani rw'intamenwa twahata leta ya CNDD tukarahata n'amakungu n'akarere ikemera ibiganiro bidakumira kugira turabe ibyo byose yononye dusubiza ibintu mu buryo cyane cyane duhereye gusubiza umutamana amasezerano yarusha akaba leta yifata kibanza kugira ngo ayo masezerano yarusha asubizwe umutamana imigambwe amashirahamwe yigenga byasambuwe bisubire gukora vyidegembya hanyuma hategurwa amatora mu amategeko yose mabi yacuritse akosogwe imanza z'impimbano abahunze ibyo byose bisubirwemwo kugira ngo haboneke ituze mu gihugu ibyo rero nivyo mbona bikwiriye n'ibyaramuka byanse nibaza yuko abarundi bazogira ati byakabiri ni kera byanse mu mashi bashire mu mige nivyo mbona mugase ntabyo nipfuza mugabo ngo ataretse kabagasema Kucerekeye amatora yimirije mu makuru yacu yejo muzokurikirana ibishikirizwa na Vincent Nyandwi umuvugizi w'umuryango w'abarundi bakunda igihugu Rapide Seruka. Mwijoro ryakeye abakozi b'iperereza rya Tanzania bafatikanije n'igipolisi banyuruje impunzi y'umurundi mwikambi ya Nduta uwo yaranyurujwe akaba agize 10 anyurujwe n'izo nzego za leta ya Tanzania kuva ku kwezi kwandamukiza umwaka 2025 gutanguye bamwe muri abo bamaze kunyuruzwa bakababarizwa mu minwe y'iperereza ry'u Burundi Bujumbura ubwoba ni bwinshi mu mpunzi Barundi zahungiye mu gihugu kibanyi ca Tanzania izo mpunzi zikaba zibandanya gusaba ishirahamwe HCR ijejwe impunzi kw'isi hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka ka kiremwa muntu harimwo impunzi kugira ico bafashije izo mpunzi zireke kubandanya zitotezwa mu kunyuruzwa zikaburirwa irengero nayo leta ya Tanzania bayisaba guhagarika umugambi mubi ifatikanije na leta y'u Burundi wo kunyuruza impunzi z'abarundi no kuzitahukana ku nguvu iyi nkuru tuyibaze Edimo Bucana yandi ariko yimenyereza hano kuri radio Haguruka Kwizera Emile batazira agasongo yaba muri village ya kane zone y'indwi mwikambi ya Nduta niwe yaranyurujwe n'abakozi b'iperereza rya Tanzania bafatikanije n'igipolisi cya Tanzania gisanzwe gicungera ikambi ya Nduta bikaba byabaye nk'igihe cy'isaha 2:30 z'ijoro mu masaha y'igihugu cya Tanzania mu ijoro ry'uyu wa 13 rishyira wa 14 ndamukiza 2025 aho humvikanye induru nyinshi cyane y'impunzi zigerageza kugwanira mugenzi wabo mu kwanga ko atwagwa muri iryo joro atawuzi ahatwawe bibi by'ubusa ku igipolisi gicungera ikambi cyaciye kiboneraho kurasa mu gukira inzira imodokari y'iperereza rya Tanzania yakoreshejwe mu gufata iyo mpunzi nk'uko amakuru dukura mu kambi ya Nduta abivuga gushika ubu nta numwe azi aho iyo mpunzi yajanwe amakuru ashikira radio Haguruka ava mu kambi ya Nduta yemeza ko kuva kuno kwezi kwandamukiza 2025 gutanguye gushika kuri uyu wa 13 ndamukiza nyene 2025 hamaze kunyuruzwa impunzi z'abarundi 10 iruhande ya Kwizera Emile batazira agasongo abandi twashoboye kumenya banyuruzwe ni Izahake Ntibandetse yaba ku gipolisi muri Protection Village yanyuruje ku wa 3 ndamukiza 2025 na Nestori Banirakiza yaba muri zone ya 5 village ya kane yanyuruje ku wa 9 ndamukiza 2025 ubundi impunzi zikavuga ko abo banyuruzwa bamwe bahogwa ko ari insabwenge bize amashuri maremare ngo batotejwe bakava mu mpunzi bituma impunzi zihunguka ku bwinshi iyindi impunzi yanyuruje ku wa 5 ndamukiza 2025 yitwa Ismaeli yaba muri zone y'umunani hafi y'isengero rya Katolika amakuru radio Haguruka ifise yemeza ko Izahake Ntibandetse na Nestor Manirakiza bamaze gushikana mu iperereza i Bujumbura
izo mpunzi z'abarundi ziri ku butaka bwa Tanzania ziriko zihigwa n'iperereza ry'igihugu cy'u Burundi rifadikanije n'igihugu cya Tanzania, aho izo nzego zifadikanije n'igipolisi cya Tanzania. Mu gushika kuri uwo mugambi izo nzego zose zifashisha imbonerakure zarungitswe na Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD mu ikambi ya Nduta, kugira zize ziramenya amakuru yabo zitanga. Imaze kumenyekana akaba ari Ndayizeye Diomede aba muri zone ya gatatu village ya kabiri inzu ya 47. Iyindi mbonerakure iba muri zone ya gatatu village ya 14 ikaba isanzwe ikina urukino rw'umupira w'amaguru mu mugwi Sharp Boys yitwa Runi, ikaba yahora yigisha mu ishuri ryisumbuye ryitwa Hope riri mu kambi ya Nduta. Iyindi mbonerakure ikoreshwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gufatisha impunzi yitwa Baraka. Iyi nayo mu ikambi ya Nduta ikanze ikora n'akazi ko kugurisha amayinite ya telefone, ikaba muri zone ya gatatu. Ibyo mbonerakure zisanzwe zifite izindi impunzi bakorana mu ibanga, aho bahanahana amakuru mu gihe baba bariko bakina umukino bita Rudo. Ibi banza bahuriramwo biri muri zone zitanu. Muri zone ya mbere bahurira muri village ya 18, muri zone gatatu bahurira muri village ya 16, muri zone ya gatanu naho bahurira muri village ya gatanu hamwe n'iy'umunani, nayo muri zone ya gatandatu bahurira muri village ya 14. Aho tudondaguye akaba ari izo mbonerakure zikorera n'amanama iyo bikenewe. Ubwoba rero ni bwinshi mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta, zikaba zibandanya gusaba ishyirahamwe HCR rigezwe impunzi ku isi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka ka kiremwamuntu harimo impunzi kugira icyo bafarije izo mpunzi zireke kubandanya zitotezwa mu kunyuruzwa zikaburirwa irengero. Nayo leta ya Tanzania bayisaba guhagarika umugambi mubi ifatikanije na leta y'u Burundi wo kunyuruza impunzi z'abarundi no kuzitahukana ku nguvu. Arakenuye na Edmo Bucana yandi. Ingingo abatari bake bafata nk'ibikanganyoni zirabandanya gufatwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu ndwi twaraye dusozereye waramutswa u Burundi yatangaje ko ahagaritse ishogwa mu bihugu byo hanze y'amavuta y'imise ava mu bigazi ngo kuko bitera uruhombo rukomeye ku butunzi bw'igihugu. Uwo mutegetsi yagiriye ko ashikiriza ko ubu atavyo gukura gusa bagirizwa amakosa ahubwo ngo bazohanwa hisunzwe igitabo mpanavyaha. Bamwe n'abandi babona ko abarundi batoha agaciro izo ngingo za Perezida Evariste Ndayishimiye ziherera mu majambo gusa, bige nyabuna uko bokwikura ko intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima. Ini cubahiro mbuja mu bintu birimo amafaranga y'agaciro ngaha mu Burundi sinzahabu gusa. Hariho amavuta y'imise. Uyu munsi yavuye ku 5,000. Ikiro kigwa amafaranga 9,600. Kubera iki? Aho hari ku munsi wa gatano w'indwi twaraye dusozereye igenekerezo rya 11 ndamukiza uyu mwaka wa 2025 mu nama umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiranye n'ugwaruka rw'abagwizatunga. Umwe muri urwo gwaruka yariko arasigura ingene amavuta y'imise aguma aduga igiciro bitewe nuko ashorwa mu bihugu vyo hanze, igihugu c'Ubuganda hamwe na Kenya. Ayo mavuta uno musi asohokanwa mu gihugu c'Ubuganda no mu gihugu ca Kenya. Abaganda baraza ngaha kazana amafaranga y'amarundi bagatanga amafaranga ahantu hose bakaca begeranya bakaca bayatwara hanze. Uko niko bimeze. Nobo birakogwa. Yego cyane. Amaze kumva iyo nkuru umukuru w'igihugu yaciye ahindukiza amaso ku mushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubudandaji hamwe n'ubutunzi. Bari muri iyo nama abamenyesha ko ishogwa ry'ayo mavuta y'imise rihagaritswe ubwo nyene. Ministre wa Commerce birahagaze ubu nyene na finance bwiraube birahagaze. Hazosura kumva ikirenganye cyese nza amaservice dufise do leta ubwo n'abarundi cyane n'abanyamahanga kinarinze yuko umuntu avuze biba biheze none hagere kwa twabivuze ushobora gutwara gute matière première hari habariko barihingura igasohoka hanze oberi kabire kabikagenda.
ntiyagarukirije aho. Evariste Ndayishimiye yagiriye ko ashikiriza ko ubu atavyo gukura gusa abagirizwa amakosa, ahubwo ngo bazohanwa hisunzwe igitabo mpanavyaha, ngo kuko ishogwa ry'ayo mavuta y'imise ava mu bigazi ngo bitera uruhombo rukomeye ku butunzi bw'igihugu. muce mubwira obere abo muri presidence akose banje uti akazosura kumva macere premiere isohotse hanze ifise arayihingura ngaha izoba ari crime economique ni code penal izokora mwabwira uko nyene ubu ntavyo gusina ngaha tuje kwembora tivyo dufise ngaha hajya nk'uwosanga ivu Buganda isubira igaruka hanyene ego ikintu cyose cyitwa matière première duhingura ngaha bikazosohoka obere yose na direction ya obere izo yagize crime économique tuja muri code penale nizo bahana ntavyo kuvuga byabindi gukura oya ni code penale izokora. Izo ngingo rero zibandanya gufatwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, abatari bake bazifata nk'ibikanganyoni. Bamwe n'abandi babona ko abarundi batoha agaciro izo ngingo za President Ndayishimiye ziherera mu majambo gusa, bige nyabona uko bokwikura ko intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD FDD. Dondo Diemba z'umutima ndagushimiye. Reka mu buhinga bw'ivyuma banza duha akaruhuko, mu kanya duca tuja ku gice ca kabiri gihariwe ikiganiro.